Ikaze n'umunezero nshuti bakunzi ba Ibidukikije TV, ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bikavana naho mudukurikira muherereye. Ikaze mu makuru twabateguriye y'uno musi. Numubabaro udasanzwe kubakurikirana inama mpuzamakungu igiriya 25 iraba ivyihindagurika ry'ibihe inyuma yo kurangira kuri uyu w'Imana ataco ishitse ko. Iyo nama yari imaze indwi zibiri ihuza abaserukira ibihugu vyasinye ku masezerano ya Paris, ikaba yasozerewe ku w'Imana igenekerezo rya 15 Kigarama uyu mwaka, inyuma yo kongerwa amasaha 40 ngo abayitavye bahave bashike ku mwumvikano. Uguhemuka, ukwitemberera, ukwankankana, kwishura no gufata ingamba zikomeye kandi ziboneka zotuma ihindagurika ry'ibihe n'ubushuhe kw'isi muri rusangi bigabanuka. Ayo akaba ari amwe mu majambo yakoreshejwe n'abababajwe n'iyo nama. Atari ukwisamaza, ukwiteza utunyoni, ihindagurika ry'ibihe riribonekeza kw'isi, nikivyerekana nibiza vyirigwa biribonekeza ahenshi kw'isi. Mbere abahinga bakanavuga ko 40% y'ibiza bishikira isi biva kwihindagurika ry'ibihe. Nuguruye twamugina ndajorewe nibishitswe ko mu nama igiriya 25 iraba ivyihindagurika ry'ibihe. Ndugaye twamugina ayo namwe mu majambo yashikirijwe no munyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres hari kuwa Mungu igenekerezo rya 15 Kigarama, aho hari ko hasozerwa iyo nama mpuzamakungu iraba ivyihindagurika ry'ibihe. Nuguruye twamugina kandi inama ntaco ishitse ko isize umururazi. Ndugaye twamugina ivyo bikaba vyashikirijwe na Teresa Ribera, umushikiranganje wa Espagne ajejwe ibidukikije, igihugu ari naco cari cakiriye iyo nama mpuzamakungu. Amakungu aratakaje umwanya ukwiye wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rihanze isi. Hakiri kare mw'ijoro ryo kuwa gatandatu buca ari kuwa Mungu, abari mu nama ntibasinziriye ngo barabe ko boshika ku kintu kiboneka, ariko vyabaye imfa gusa. Mu mpari y'ivyo twokwita ivyo basezeranye, amakungu ahamagarirwa gukora ku buryo hoba ikiboneka hagati y'ivyemejwe mu ihangiro ry'amasezerano ya Paris kugira ngo hakugwe ihindagurika ry'ibihe. Ngo ibihugu biza ubwa mbere mu gusuka ivyuka vyonona ikirere, dioxide de carbone mu rurimi rw'ikinofunofu, ngo ntaco vyakoze kiboneka. Aho mbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaramaze kumenyesha ko ziteguriye kuva burundu muri ayo masezerano mu mwaka w'2020. Muri ivyo bihugu Ubushinwa n'Ubuhindi bakaba ari byo byasigayemwo, naho ataco vyiyemeza kiboneka. Tubibutse ko ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe vyihutirwa cyane, ngo kuko uko ibintu vyifashe ubu ivyuka bituma habihindagurika ry'ibihe bibandanya gusukirirwa mu kirere. Ubushuhe ngo buzoduga gushika ku bipimo vy'ubushuhe vya 4 na 5 gushika mu mpera z'iki kinjana. Nshuti bakunzi b'ibiganiro vya Ibidukikije TV, mwari muduteza abiri. Amakuru yacu twabateguriye y'uno musi akaba arangiriye hano. Ndabashimire mwebwe mwari muduteza abiri, ndanabifurize kugira ijoro ryiza. Ndabaha ikaze mu makuru yacu yejo aho bukera. Murakoze.